Mu rugendo rwanje rw'umuziki Imana yambye ko nzokora indirimbo 1600 mu nyuma harongera kwinde revelation kugira ngo nzokore indirimbo 1666. Ivyo gwaba rugendo rudasanzwe kuri jewe ko kwitandukanya n'abandi bisigura ko ubuzima bwanje bwose nsa n'uwabuhebeye umuziki, nsa n'uwabuhebeye kwandika, nsa n'uwabuhebeye umugeni wa Kristo, nsa n'uwabuhebeye amashengero kugira ngo amashengero hirya yejo azoronka amakantike menshi y'indirimbo bazohora baririmba zo guhimbaza Imana. Keshe niyo kanandika nisunga mvuga ati mbega muri eglise bizoborohera ino ndirimbo kuyikoresha imwe nk'umuco abantu bose boshobora kwakira. Aka kabijya sinzi ko novuga akabijya mu Kirundi ni indirimbo Ndabicumutwe. Kubera ngo abantu benshi baribaza ducumutwe eske Yannick Uttar wagiye hehe uzanye ibintu byo gucumutwe no nivyo nagomba ndabasigurire. Imana yamaye message yo guha abarundi n'abantu bose bumva Kirundi n'abantu bose bahimbaza Imana. Icambere kugira ngo bareme, kigira kabiri bizere, kigira gatatu bamenye ko Imana baba bari kumwe mu byo bakora byose. Ingere ku burorero bwishi nagenda shira muri rya ndirimbo nasohoye. Hanyuma gusa irambara yatigenda wandika indirimbo itakuraba, isa n'ikuraba mugabo izoraba abantu benshi. Indirimbo ivuga ko abantu bakeneye kwizera ko tugendana nabo mu byo bakora byose. Nije nshiraho abami, Bibiri ivuga yuko uburongozi bwose uva ku Mana. Nije nshiraho abantu ngo mubeho. Nije ndabateramwe ivyumviro, nije ntanga ama opportunité kugira ngo mugire ivyo muzokora ngaha ku isi mu gasare. Muga abantu bari bagira ko turi kumwe. Cyo kitima indirimbo ivuga ngo nyobora mwami mu nzira zawe mu gihe turi kumwe naho mu gihe ncitse intege kiganza cawe nikimvego. Imakaroro kuri Dawidi naramushize kuri mu ndirimbo. Dawidi ariko aragenda tuzi ko kwica Goliath. Mugabo Imana yamaye revelation kumwereka inyereka ati rigabuye yicishije Goliath ryari risanzwe gusa ryari ku buntu bwanje. That's why mu ndirimbo ariko avuga ko Imana yamweretse ibuye ry'umuntu dasoka acara convince Goliath. Dawidi aravuga ati ubu rero ico nshaka numva shaka guca umutwe Goliath. Guca umutwe ibintu nyene bifise imitwe quelque part. Nk'akarorero utashe muhira usanze abana umugore baragwaye. Iriya quelque chose cameze iwawe cadugije imitwe. Ndabazaniye titre rero nziza yo kwizera yo kufata ati ibintu vyameze iwanje ntabikeneye ndabigegenye imitwe. Nk'akarorero ushoboye kugenda ugakora business nyene ukaprayinga bikanga. Mugabo rero quelque part yindi mpemu nga yiverifye neza uyica umutwe kugira reke gukura. Ndabicumutwe rero ni jambo ryo kwizera mu bisanzwe nabazaniye. Kandi nanje n'Imana yari impaye nzobakurikiriza ko indi ndirimbo yitwa Nkwano. Nariyumvire ko baririmbye bagenzi banje. Abantu benshi bafise ingabire zitararonka zihari mugabo zidafise financement canke zabuze opportunité yo gutangura. Ndatanguje ku mugaragaro challenge ya Ndabicumutwe challenge aho tuzoha umuliyoni umuririmbyi wa mbere yakoze challenge akabikora nkuko twabivuganye. 500,000 300,000 desa gushika ku 100,000. Abantu batanu nibo dukeneye. Mugabo uwo miliyoni uzoherekezwa n'indirimbo muri studio n'undi indirimbo nziza muri studio n'undi indirimbo nziza muri studio. So tanga indirimbo zitatu kuri batatu ba mbere. Bisigura iki? Ni opportunity dutanze urose 1 million uri muririmbyi ukaronka na n'indirimbo iri gratuit ya audio nziza burya hutanguye nawo butaratangura canke nawo waratanguye hari ubeshi byo babikeneye. Ndibuka naje ntanga umuziki indirimbo ya mbere nakoze narishe 100,000 umuntu yankoreye video. Muzogine muyirabe kuri YouTube muzosanga bikwiranye nayo mafaranga. Pour dire que rero nanje niyumviriye kuri abo ndavuga ati okay reka nabo ntange opportunité kumbure hari wundi muntu Imana idugije biciye muri no ndirimbo ya Ndabicumutwe. Kuvyerekeye guhiganwa nukurinka ka video nukuraba indirimbo hanyuma ukavuga uti akaje niko kanjohe ucukaririmba bisanzwe ntitugira turabijwi no hama ucukarungika kuri ku nimero twatanze ya WhatsApp hama je canda gaposta nawe ucugaposta kuri platform zawe ngiye kuraba nkateranya nkasanga kageze impact gusumbya kandi uwo muntu niwe utangaza ko abaye wa mbere iminsi 25 kuva uyu munsi umuntu wese abonye iki arashobora guca genda ko indirimbo nayisohoye media yari yamaze gusohoka ashobora guca tangura aturungikiye video cha tuyiposta nawe nyarafise urusha guca yiposta hanyuma bizomara 25 jours umva umwanya urahari bisigura biti ivyazo yikorera muri zo 25 jours twe tuzoraba ama views yagize kuri platform yanje niyiwe dufatanije donc nama commentaire nama like bijya byose bihari biri visible biboneka
and then acagenda agakora na challenge kuri TikTok yanje tuje turabona ko nyene impact yagize byose tuzoteranya duteranye niho tuzobona uwa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu nta management kanaka ndimwo umuntu wese akeneye kwaza dukore umuziki neza aze dupanga akazi n'amahoro menshi kigira kabiri indirimbo nje ndazikora ndi umuproducteur ndi umunyamuziki kuva ku myaka 10 mvutse nari mfise gitari kigira gatatu Eco Studio ni novuga ko ari nyinshi ku baririmbyi kandi twe nta mpaka dufise kuko dushaka gukora umuziki w'abarundi burya umuziki wo twita sekira bitandukaniye ku majambo kuri message sina makoro dufata nta do ya sekira cankere ya nuzenya imiziki ni imwe bisigura iki ahubwo duhiriwe duhishijwe duheruka kugiranira contrat na Isoko FM yo kuza barapibria indirimbo zose zaciye muri Eco Studio akore nakabijya ku bantu kubakiriya bacu tutwibagiye ko babarira bisigura ko hirya yejo ukoze indirimbo muri Eco Studio ubwo nyene guca kuvuzwa kuri Isoko FM ntuzuriha twitanga ati Isoko FM niba yibahereze kugira bigende neza urumva nabandi bashaka ko dukorana ibikorwa nk'ivyo Eco Studio ibahaye ikaze kugira ngo